Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe tubaha ikaze mu makuru ariko avugwa hirya no hino kw'isi. Nshuti bakunzi namwe banywanyi ba radio television de la jeunesse africaine, aho tugiye kubashikiriza amakuru hagati y'igihugu ca Israel n'umuhari wa Hezbollah. Intambara ya Israel na Hezbollah. Inzu y'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yaratewe na drone itagira abadereva. Ariko nubwo biruko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu avuga ko atarota acika intege. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko atarota atezura mu rugamba rwiwe inyuma y'amakuru avuga ko inzu yiwe yatewe n'indege itarimwo umudereva, drone, aho agabisha ko umuntu uwo ari we wese agerageza kubabaza abanyagihugu ba Israel azovyishura ku rugero runini kandi rukomeye. Ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa tweet, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu avuga ati ni ikosa rinini cyane kuri Hezbollah, igikoresho ca Irani, kugerageza kunyica jewe n'umugore wanje. Benjamin Netanyahu abandanya agira ati ibi ntibishobora kumbuza canke kubuza igihugu ca Israel kubandanya ino ntambara dufitiye uburenganzira yo kugwanya abansi bacu kugira twibakire kazoza, twibakire n'igihugu cacu ciza ca Israel. Ibiro vyiwe bitangariza ko drone yarekuwe yerekeza ku muhana wiwe mu gisagara ca Kaisalia kiri mu buraruko bwa Israel, hakaba hari ku munsi wa gatandatu. Benjamin Netanyahu n'umugore wiwe ntibari muhira ico gihe, kandi nta muntu n'umwe yakomeretse. Iran ivuga ko Hezbollah ariyo yakoze ico gitero kivugwa nkuko bitangazwa n'itorokanirizo ry'amakuru rya Iran. Ubuserukizi bwa Iran muri ONU busubirwamwo buvugwa buti iki gikorwa kivugwa cyakozwe na Hezbollah muri Libani. Hezbollah, umuhari washinzwe kandi uhabwa uburyo na Iran, ntacyo uravuga kuri ayo makuru no kuri ico gitero cyabaye. Iki gitero kije mu gihe Israel ikiriko irategura kwihora ku gitero gikomeye cy'ibisasu bya misile biraswa kure giheruka gukorwako na Iran ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka turi mu 2024. Umushikiranganji wa Israel ajeje kwivuna abansi avuga ko igitero cyayo cyo kwihora kizoba ari ntahusha kandi kizoba giturumbuka kandi ko kizokwiha inkumbi. Igisirikare cya Israel kivuga ko amadrone atatu yarekuwe avuye muri Libani, imwe muri zo ikaba yagemye neza na neza ku nzu yo muri Kaisalia. Nikivuga ko iyo nyubako ari imwe mu zigize umuhana w'umushikiranganji wa mbere, kandi nticerekana ibishobora kuba vyononekariye muri iyo nzu. Ikinyamakuru Axios cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse ko iyo drone yarashe umuhana w'umushikiranganji wa mbere, kandi ko ari igitero cyakozwe n'umuhari wa Hezbollah muri Libani. Isaha 2:19 zejo kuwa gatandatu mu gatondo, igisirikare ca Israel cyasohoye itangazo kivuga giti mu mwanya uheze indege zitatu zitarimwe abadereva zinjiye mu gihugu zivuye muri Libani. Zibiri muri izo ndege zarashwe, iyindi imwe yateye inyubakwa ikaisalia, nta numwe yakomeretse. Umushikiranganji wa mbere wa Israel asanzwe afise imihana ibiri yiwe, Kaisalia ni Yerusalemu, akaba kandi akunze kuba ahitwa Beit Aigon, inyubakwa ya leta iri i Yerusalemu, ubu ikaba iriko irasubirwamwo. Mukiboneka ko ari nko kwihora, iki gitero cyakozwe ku birometero byababa 70 hagati muri Israel uvuye ku rubibe. Igisirikare cya Israel cyatangaje ku mugoroba w'ejo wa gatandatu ko cyacucagiye ibisasu byababa 180 muri Libani mu ntumbero yo kwihora. Nubwo Hezbollah ubwayo itaratangaza ku mugaragaro ko ariyo yakoze iki gitero, kibaye inyuma yaho ku wa kane isohoreye itangazo ivuga ko yinjiye mu ntambara nshasha kandi ikomeye muri ino ntambara. Ikibazo gihari rero ni ukumenya nimba iyi ariyo ntango y'iyi ntambara nshasha iriko irategurwa na Hezbollah.
Ibyabaye byose igihe ino nkuru imenyekaniye ko hari drone yarashe inzu ya Netanyahu, abatari bake ku mugwa mukuru wa Liban i Beirut baciye bitega ko igisagara cyabo gishobora gucucagirwamo ibibombe mu ntumbero yo kwihora kwa Isirayeli. Mu gihe benshi muri Liban bitwengera, abandi nabo bishimira ku mbuga hwaniro ukungene ino drone yashoboye kugenda ikava muri Liban ntishobore kubonwa n'ubuhinga bwa Israel bwo gukinga ibitero vyo mu kirere, eka mbere igashobora no gusiga kajuguju bwa Israel. Bamwe baciye bihutira kwerekana ko kwitegurira urutavanako rw'ibibombe kuri Dahiya. Ni hano turangirije ano makuru. Mwakoze kubana natwe, gumana natwe kuri Radio Television de la Jeunesse Africaine.